Raila ndibaza navuye nga twamaze kuvugana byinshi byerekanye n'ubu rwanje kandi nawe usezeranya yuko uzobikora kandi mu bubangutse kandi uko uzora ubikora uzohora umbarira vyagenze gute gushikaho umwana wanje agwara umugore wanje atari hari amatohoza wagize nayahe washitse kuki ico nkeneye kumenya kwezi desode zininga muhira just zitabu sinzi aho mpereye gute kandi nagusize wonga ugira amatohoza ni birebire setu ni birebire nivyo nkeneye kumenya vyagenze gute ivyo wagiriye ko amatohoza wewe watanguriye he n'ubushikanye narabaze kugira amatohoza kandi amatohoza yaramaze kumenya byose wamaze ukwezi udahari ne amaze ukwezi adahari ngaha umwana yaragwaye ntazi ko umwana yariye ntazi mena ko yiriwe ntazi iki niki siko umwana yaragwaye ashaka gupfa turaretse dufata uyo Fred mbari Fred umuduga wapi ibiki wapi siko yagiye shekari wawe umukore ndakubwira ubu ico je ntatahuye ngase umugore ukungene nafashije Alfred arashobora kungira ikintu nk'iki umugore wanje aho namukuye ubuzima yarabayemwo akangirira ibintu nk'ibi umukozi wanje umukozi wawe Alfred nyene ubinyene asigumana ata Minerva y'umora ntamurihira kushira bakantelefone umwana akambwira ko bakeneye amahera nkarungika amahera akambwira ko bakeneye amahera ayo mahera yagenda kumuha Alfred ibyo umuhado sakagenda kumuha Alfred ugase umugore namaze kuvuga se umugore nishetari ry'umugore cyo ngiye gukora nje ndakizi kandi cyo ngiye gukora inzobe uburebure iki rero wewe numva umutima uri kuranja hamwe ndabafashe hamwe no bafata sinzi ico no bakora umuguru cyane bacagagura ibiciye bice bose bagapfa bakamfira mu maboko ugora we nizigo je ndamufitiye nizigo narakubwiye wamwirukanye Sule ya ule wa kwanza wamwirukanye Sule ndakubwira ibyo ndabifitiye mama kenga umugore wawe yakoba yabayibara eka musa ngiye rero koza ucare ngahanda kubwire nicere ngangira iki cyuko tuyagira iki ngaho ngo koza ucare ngahanda ivyo wamaze kumbwira namaze kuvyumva kandi nagutahuye ushaka nkora iki reka rero nkore ico je umutima wanje tuza kwaza navyo gutuza je sinuza uraza amahera je natanasohoye amahera nasinye kuri konti ndazi kubabaye kandi ndazi kubabaye cyane je ndababaye kora ibintu nakora gukorera wo musaza ndababaye ariko ngura ucarengana yo tubiganire neza ubwire ya solution umviriza rera sivyo ico ngiye gukora amahanga yose azobimenya Sule numva akababaro kadasanzwe mu mutima ndumva umutima wanje uri kuranyagiriza icaha gusa ikintu ca mbere nobanza nuko nobanza kwanza gusaba imbabazi kandi bivuye ku mutima kubona narihuse gufata decision gufata imyanzuro ho kubanza kwiyumvira incuro imwe canke zibiri ibintu ndiko ndumva nukuri kuri ico kintu ndagusabira ko imbabazi kandi umbabarira nk'umugabo nk'umuhungu nk'ikiremwa muntu ndihenda kandi afata imyanzuro itabaho burya narafashe decision zitabaho zo gukura ku kazi nabanje guperereza numve yuko ivyo numva bidafisemo ibinyoma ukuri cyambere cyo nakoze cyane kumamagaza kugira twicarane haizgiye kirekire tutabonana kibazo cyari cyarahabaye ariko mu bisanzwe ubu ngira mwamaze kubona umuco mwamaze kubona niyo mpamvu
ngo nta banga rikirimo cyane gose. burya jewe aho ubona bivanye n'ubugabo bwanje, bivanye n'ubugabo bwawe, bivanye n'icubahiro ufise, naragerageje uburyo bwose kugira ndabe ko nokingira urugo rwawe ntibave rugira ingorane rutewe na jewe. Kuko icyambere cyo urazi yuko kugerageza kwa kazi kiwawe yavuye mu buzima bugoye, yari ibihe bitanyorohera kabisa, ndaza akaba ari nayo mpamvu nagerageje guhishira. Burya umugore wawe yarambereye ikigeragezo gikomeye cyane, yarambereye ikigeragezo gikomeye cyane, ntako nagize kugira ngo ngerageze kumwirinda, kugira ngo ngerageze kugomana akazi kanje neza nkora nk'umukozi mwiza. Icyo nicyo kintu nyamukuru naguhamagarira, kubera hari ibintu byinshi namaze kumva kandi byinshi birafise intumbero, byinshi birafise ukuri muri bwo, sivyo? Rero nashaka wewe kubgawe wiyumva amahoro icyambere, kandi wiyumve yuko jewe ndi mutonya wawe, ndi muri famille yawe, sivyo? Icyo nashaka umfashe umbwize ukuri kose uzi kwerekeye umugore wanje, niko nshaka kumbwira kugira ndabe ivyo numvishije n'ivyo ndi kubona yuko bifise aho bihurira, ndabitenyererize hamwe kugira ndabe yuko byozana ikintu gikomeye. Nico gituma shaka kumenya ivyakubayeho ngaha mu nzu yanjye. Ndakumva cyane. Mu bisanzwe cengi yaragerageje kubona yuko ivyo bintu sinashatse kubigaragaza, kuko nari nzi yuko kubigaragaza kwanje niko gusambura urugo rwawe, kuko mu bisanzwe nari nzi ko ari kosa rikomeye cyane. Umugore wawe yaragerageje nyene uburyo butangaje, nyene nuvuga ko uburyo butangaje kuko uburyo budasanzwe, yarambere ikigaragezo. Akaba ari nayo mpamvu kugera ino saha burya kugira indi mpamagaza nuko amaze kubona ukuri ahantu kuri by'akazi narirukanwe, yarambere nyene ikigeragezo gikomeye cyane. Ariko kugeza uno mwanya kumbona umenga umuco wamaze kuwubona, burya hajya amajambo ubwiwe, hari naho umugore wawe ari kugerageza kukumvisha yuko ndiko ndabesha, akumva ko kwagushaka akazi. Ni nayo mpamvu navuze kikandarindire azovyibonera we. Nanjye iki nico gihe kugira ndakubwiza ukuri. Mu bisanzwe umugore wawe yarampatiriza cyane yuko nukundana nawe, akambira ko nukundana none gashaho ubwo bugenzi ushaka inyuma, uri nyuma y'akazi twogiranira n'ubundi bugenzi bwahe, kambwe kigiye ntibishoboka. Hafu rero ikintu rero nyamukuru cyanashenguye gituma numva yuko nakazi yuko sono rikora nutuma mwe nakazi yashaka twojyamana. Yarambatiza cyane ko twojyamana, naje nkaraba naho nuba ko amakosa ameze gute kuvyukuri. Ikosa rijanye no gucinyuma umubosi wanje ajya kuryamana n'umugore wiwe, nutuma mbura akazi nkabura ikintu cyose ariko basa naje nokora. Shule cyo kimenya mukuru cyatumye mva kazi kiwawe, ndazi warabwiye amajambo menshi, bakubwira ko je ndi umuntu mubi ntubaha, ariko cyengeje kuraba buri kuriwe kurabira no mwana wawe. Ujya mwana wawe yarazi kumenda mufata kunamu byagenda, niyo mpamvu ubona no kuva ngaha aya byabaze uhimuhindura mu mubiri wibara nk'ushaka kwara. Naravyumvise ko kumenga nawe yaragize ikibazo, bararimbwiye kwe Sule. Ukuri icyambere kwanza nobanza ndagushimire kubwo kwitanga kawe, kubwitange bwiwawe, kucubahiro wanyubashe, ku sinzi anyway ukuri n'Imana izoguhezagira muri ico. Imana izoguhezagira, kandi burya Imana irakunda umuntu aba afise igihagararo ciwe akagikomeza. Rero kubwitange bwawe wangiriye nukuri nibona yuko umengo naragize amakosa akomeye, naragize ikintu gikomeye kibabaza umutima w'umuntu yarafise uburyo bwose bwo kunyitangira jewe, ariko je nkamubabaza. Nukuri ndagusavye kwanza umbabarire kuri ico, kandi ndagusezeranyije yuko akazi kawe uzokabandanya kandi ubandanye no mutima wawe, kandi
Murakoze cyane. N'amahera naguhemba nzoya ku incuro 4 canke 5 kubera wabonye yuko amahera atacamaze ariko icubahiro arico kibanza imbere nukuri ico kintu Imana kiguhezagiriremo ni byinshi mfise nuvuga kuri umwanya ariko jema ndagushimira kuri ivyo ndibaza yuko nshana gutelefona maze gusubiza ibintu ku murongo nshana gutelefona zo gutangura akazi kawe. Murakoze cyane. Mu bisanzwe je nuko kazi mukuru wakumenye. Ukuri kuba wakumenye niyo mahirwe yanje kuko utamenye ko atakibi na kimwe bijya. Ndazi warageze gaje kunyumvira nabi biravuga ati sure yarahindutse byamugendekeye gute ariko kazi mukuru kumenye. Burya ikinyoma bavuga ati kimara umunsi n'ikimara umwaka. Ndibaza ukuri kwanje warakubonye nimba nararenganijwe wabibonye kuvuga wabonye aho kuri. Okay, Sule. Urakoze kwanza kuba wanyitavye kandi ndayigushimiye. Igisigaye we nutahe. Ama je nzo gutelefona. Urakoze cyane. Sivyo? Urakoze. Karibu kandi. Cyambandanya ngiye mu rugo gatoyi. Urakoze cyane. Nangorane. Ngira muzomugara. Nangorane. Karibu cyane. Uyumve ukuri muhira. Yego murakoze cyane. Alfred? Yes, babe. Iyi message bakwandikiye uyu mukobwa yitwa Fidi nuwaye ko ntonda muzi ko ntazi ko nana kimwe mufara ngo sharing amakuru yawe ngo ko mazi imisi nakubona ngo ndaguheruka byari na byari byo nibiki kumva sigaye ukintu mashari bimeze gutyo kwejewe n'umugabo wanje nirirwa ndamuhemukira nkaza nkamukurikira cyo gacuci nyuma jewe gutyo jewe Imviriza basi. Sivyo imviriza basi. wangize ikijuju uragira ikirofu ubona ko jewe umukobwa wo kwifatira kushatse Umwanya jewe unyereka ibi message nk'ibi jewe jewe uramfanga bigeze kwe ndaguha umwanya w'iki wa musambanye wa kimaraya Bebe ibintu n'ivyaki. Tazi kuvugisha Raba matariki basi. Na aya matare nayo mbonye sari n'umunsi. Uri murako ngiye. Bako wagize ikijuju je nagiye no muri audio zawe. Numva abakobwa ariko bakubwira ko mukundana bagukunda. Kandi nta nubwo ugena n'umukobwa. Nta soni wewe ko ariko ufise umutima nk'uyu. Ariko basi nkanabwira aba basi matariki. Ndaba amatariki. Ucura bari keje nawe twatangure gukundanira. N'igihe abonye twavuganiye ko. Umva je sindi umwana mutoya wangu. Sindi umwana mutoya. Ibi bikorwa mugendana byose nivyo mukundana. Ngo uyu n'undi avuze ngo yakubyariye n'umwana. Ukufise n'abana wavye ku ruhande. Ariko ukambira ngo uracara umusore kandi uri gitsaza uri gitama kigomba no gupfana n'imisigisigaje. Muri make mwizera. Ndakwizera wowe twari telefone cyawe mushenzi ngene kimeze. Nogiye bebe ngo tuko Ntabwo uri kwagenda je ntakari ngo kwanje ariko wowe winshinga mu gusanga. Zumba bazu prasaba. Kuna mayirinde n'ibintu gusaba. Oya agende nakoze. Urazi gitu. Bugiye bataba wewe. Ngo nkarire nkuko wabigenjeje. Bujya akazi simba nagasubiyeko. Gusa kujya kuntu washwaniye ukankaza ukagira ibiki. Buye byaragiriye akamaro kanini. Byo kuri ndagushimira cyane. Kuba warankariye cyane. Mama, erega burya nagomba kutubonera, agomba kuduhahanza mu buzima. Chanduka umuriro murubeya mu rusase jaga sishobora gutubuza mbonye umuntu agomba kuturenganya nkandenganiriza umugabo. Hajya eje mbona kumengo ash ego. Umva kugira babonye kujya kuntu nkunda kuba nitekereje ata wa mu rurerure bacashakanye ariko burya ni nayo mpamvu burya Imana kutureba ego yaremye umugabo imuremera nakandi kabavuko ku ruhande kazoza gukompleta zamba mu 19 zibu zidakwiye ego burya urugero bavuye na rubura bizo samba ndi mu bintu bitaboneka urumva rero kuba yarandemeye urubavu nka wewe byo kuri ndashima cyane sawa sawa madame merci beaucoup byukuri ngerageje kuraba kuva twabana ego hari ibintu byinshi byagiye birahinduka donc narungutse ibintu birenze cyane
kuko urankarira uri nk'umwigisha wanje urumva urankarira ukanyereka kandi ibyo umwigisha reka yagukarira yagukarira kubera urwango akukarira kubwira akwereka inzira y'ukuri ukwiye gucamo je naje ndafata umwigisha wanje ubuzima tugiye kuba mungene bizogenda abantu bagashaka gumengo bagomba kugutoteza kubera ubutekereza ufise mbumengo kweri biravuruza umutwe umumengo nyene no sara ndabe yuko umengo solution bone Imana ishimwe ko nasubiye ku kazi alhamdulillah kweri kaya nakazi ndagakunda cyane kuko kanye kazi nakazi nkora nkumva n'umutima wanje uranezerewe watukora n'abantu bumva ko bakwishimiye ego kandi abantu mumenyeranye nukuri ibintu firma bihimbaye cyane ibintu byo gushima kandi cyane ubu rero basha ndaryohewe sana umunezero mfise urarenze cyane ndababaye cyane sinarinzi yuko mushikanje ashobora kwica mu nkiri sinarinzi ko je mushikanje ashobora kubahuka ikintu nk'iki kabisa agatura urugo rwiwe akagenda n'undi mugabo kabisa narabikubwiye banga kuntahura genda uhanure mushiki wawe je uko mbibona sero experience fise uwo mushiki wawe ivyo ari musivyo ndakubwira mugabo wanje genda ushana na mushiki wawe umuhanure nunyumve ngo baramuroze ngo nakaroge niki n'ubwenge bwiwe bukeya kuko umugore yubaha anashobora gukora ibintu nk'ibiri biriya bintu birateye isoni kandi birababaje ari abantu binashima kabisa ari abantu bibagira vuba abo bitwa bahebiyake ngaba rero nagahomera munwa ukuri kw'Imana kuko Imana ndababaye cyane iyo sona duteje muri famille icoba je bera nkamubura kwe kubona tumuryango wiwe agatumana nkuriya turege basi umugabo basi umwana nkuriya vrema nka Sandra akana keza nkakariya Imana ikamuha akana keza nkakariya akagata n'umuryango kubera umugabo uyu mugabo kandi bivugwa yuko yari inshuti magara n'umugabo wiwe urabukuna abantu bahemuka urabukuna abantu kuyisana basige bahemuka Somambike ngo yari Somambike yiwe ngo bariganye mama wanje ngo za primaire zaye ngo bariganye urumva akazi akamuha akazi urumva akaronka akazi agaca akamutwara n'umudamu wiwe urabukuna abantu bisi basige babagoye ko mana birababaje cyane njya bini bituma abantu bakora neza babihagarika kugatirwa abantu muri cyo kintu abandi bakankana kuba n'abagenzi kuko ari abagenzi vraiment namashetani niyo mpamvu je ubona je nta mikirwa mfise jewe sha kuko ndaza abantu burya abantu turagoye cyane basa umuntu umugezi incuci umugezi umugenzi umuhaye ibyawe byose urumva umugiriye impuhwe mugabo imera nimeruka akaguhemukira kabisa ntabya tubasangana n'uzi na bless compound yego bara bagenzi incuti mugabo aramuhemukira nicyo byibire byo ikimbabaje gusa n'umushikanje ahemukiye umugabo wiwe ahemukiye umuryango wiwe ahemukiye umwana wiwe kurwo urukuge kimbabaje ukuna duteje isoni abagore abadamu bubatse araduteje isoni idasanzwe kurenga ibigo vraiment ufise umugabo mwiza nkuriya intashima zirabaho umugabo wanje nukuri kw'Imana ntabeshe ariko aza kwicuza no kurahi aho ari ibaze umudamu yone priorite ya mbere amuhica shaka cyose ico kene aho rero je uko ubujya Imana nirenganye rindira bucamara Maria ari hama mara zozigwanje nzomwere kubudasa ndomere ko je tutavukana je kuko ikintu nk'iki ni kintu kibabaje cyane kirababaje na umuntu yo muronga basi kumuronga uzomuronka aracyari mu vyiwe aracyaryoherwa n'ubushegu bwiwe uzomuronka umubona uzomubona kandi azoboneka ariko ikimbabaje nuko umugabo we yamaze kubimenya sinzi ko ashobora no kumubabarira umugore nkuriye nandero afise mushiki wawe araduteje isoni abagore b'abarundi twese araduteje isoni bahebiyake ngabo intashima ariyo mushikanye bahebiyake ari uwo
yaba ari Alfred nyakugwa mu kuziko nyakugwa mu kuzimu ute ni mpemuke ndamuke kabisa ute ni mpemuke ndamuke ahemukiye umugenzi we wamukuze kuri aramufasha frame ko bariko barigisha abantu nabi gukora inabi kandi bagerageza gukora ineza sha n'amabanga ni ngorane